Yeah, I'll give me love, baby, nga overdose. Slay queens, or singers, therapy. Katerina na Melina, not your say. I block them, neighbor, I'm a stress. Do me. Gimme. Tummy. Oh, out to me. Alright, it's another beautiful day, ladies and gentlemen. Ndabaha ikaze mwebwe mwese muri ko muraturaba on Isanamu TV online. Ndabaha ikaze muri exclusive interview aho ngiye kubana n'umwe mu banditsi b'indirimbo nyinshi zitandukanye, emotion, romantic, abantu bitwa ba Blaise. Nabazani umuntu no munsi mitirana yitwa Bizimana Blaise in the building. Welcome, brother. Yeah, thank you. Umeze neza. Ndajyoye kuba tubonanye wallahi. Big up sana. Naonda ndakubona kuri YouTube, but sinari bwahure nawe face to face. Yeah. Me too. Nkora ibiganiro byanyu bya Isanamu. Yeah. Respect cyane gose. Thank you so much. Natwe Isanamu turagushimiye cyane. Thank you. How is everything? It's okay. Okay. Kuba ariko baraturaba Blaise Bizimana yitwa Blayzo Melody. Ma Melody kuri YouTube. Ndashaka gato tubacire ku mayange your profile, wavukiye he, muvukana muri bangaye, wigi wiki and all that. Okay. Izina ni Bizimana Blaise. Muri music ni Blayzo ma Melody. Nkaba navukiya imakamba Nyanza Lake. Mvuka mu muryango w'abana bashika batanu. Nije ndo umuhungu n'umwe, abasigaye bose n'abakobwa. Nkaba nize igisata ca informatique de télécommunication. Wow. Yes. Warahejeje? Okay. Yes, nahejeje. University ndiko ndapanga kumwakoza. Gusa namanje gufata pause gatoya. Nzobandanya. Umwaka umwe uraheze utanguye kuririmba? Umwaka umwe uraheze. Ni giki cyatumye wiyumvira gutangura career yawe ya music? Icambere kwanza nabantu twabana nabo abagenzi barambwira Blayzo kweri kabisa urakwiye cyane kuririmba ko kenshi nakunda gukora ijya music yo masite gusa. Nkaririmba ndi home iki mu bagenzi nibo banteye n'intege gutanga umuziki. Okay. Muri we waribonamo ko one day uzoza kuririmba like wo muririmbyi nk'uko hasi? Cyane. Ni giki cyabikwereka? Icyabinyereka ni talent kwanza. Talent iyo ndiko ndirimba abantu benshi barabishima bakavuga bro respect cyane gose. Hariho nabatangira bavuga ivyo bintu uririmba niwe uvyandikira cyangwa ari umuntu ukopi. Vuga no njenye. Uracyafise abavyeyi bose babiri? Ndabafise bose. Muvukana muri? Turi abahungu, turi abana batanu. Okay. Hama nawe ukabura umwana wa kangahe? Ndi umwana agira kabiri. Okay. Umwana wa kabiri. Umuryango wavyakiriye gute ugiye muri music? Kwanza nkiri muto ndibuka je papa wanje. Yarakunda cyane je kono ririmba. Akanzanira abantu muheranye banyigisha ibintu bya guitar. Abantu bantwara nko ma repetition kubera Jesse nigeze nca mu bintu by'amakorale mu mashengero no. Ibintu byanje byose navyiga ari uko umuvyeyi arinze kwanza gupea. Yarakurihira ukagenda kwiga. Mugabo igihe yakurihira yararabana performance zawe mu ishuri ukuntu zimeze. Mu ishuri ndiko ndaririmba nk'abarimu bakaza kumbwira ujya mwana wawe arafise talent gusa urabe neza. Nawe acagomba kunshigikira. Zimwe mu manuro yaguhaye ugitangura zari mu manuro gusa nuko nari nkiri muto cyane gose. Urumva maze gukora hari ukuntu nyine avyikata gatoyi. Bica bisabwa ko je nyine
ikintu yantanguje je nyenda kibandanya hari ukuntu je maze kuraca yavyikata gato gusa aranezerwa cyane hariyo no munsi nagiye kuraba muri fone nsanga indirimbo zawe ari ziwanje zose ari nazo ndimvira umpere izi ndirimbo yazikuye gusa ni ibintu byanteye cyane intege cyane gose numva nezerewe kubona umuvyeyi namvyara akunda akazi kiwanje apa yo kukwigisha kukurihira ukagenda kuyiga umaze gukura hari indi support aguha atari kumviriza indirimbo zawe support ama kwanza icambere support ku muntu kwanza ni impanuro ukamwereka ico kintu akunda ko nawe ugikunda gusa support nko kuvuga nko mu buryo no nko mu buryo about music no okay support gusa wihabwa na the money team label ya the money team MT man niyo ifasha mu bintu byanje byose tell us about the money team mwahuye gute like bagu suggestinze gute ngo bagu signing the money team ndibuka indirimbo hari indirimbo kera nigeze kuririmba kera sana umujama the money team hari umusi owa niwe Travis naringa mu Burundi ari hanze gato USA amaze kuyumva umuntu kumengo arakwiye nko gushigikora amaze kuyumva mbona umunsi umwe mwijoro hari umuntu anyandikiye inimero ivuye hanze bro vipi safi uranyibuka mvuga ndakuzi jewe uko ambwira ubona gute ucabandanya ibintu vya music umuntu agushigikire mvuga cyane gose ndabikeneye kandi cyane ndamwereka ko ndabikeneye haciye iminsi acatangwa kunshigikira hari ryari muwe mwaka hari ku mwaka uheze hari nko mu kwa kabiri uko 2021 okay catanga kunshigikira ibintu nyene biraba bien mufise contrat igihe kingana gute nta contrat dufitaniye agwa support nyene bisanzwe ama supporting umuntu yani nk'umufanzi wanje nk'umufanzi wanje akunda ibintu nkora arama support ikibonetse arafasha ikitabonetse naho turihangana ugitangura kuririmba amwe mu makomantere yashatse kuguca intege yari amakomantere yagombye kunca intege hariho abavuga umuziki nuwabarara umuziki mu Burundi nta uzoshika gusa mu bademu nta kindi ivyo bintu byaragombye kunca intege muga kubera je mfise ikintu je nshaka gushikako sinitaye ivyo bavuga ngo uzogwa gusa hinyuma nta maruzoronka nta buzima buri mu muziki but byose general because okay ngo mukubandanya ikiganiro cyacu ndashaka du sampling n'akaririmbo ka emotion it's okay emotion chinda fit emotion now fit emotion chinda fit emotion now fit emotion ongari monty control unwara nkaganda muri slow motion banyita ngo patrol muba tipping hiyemera ngori foundation narose malayika umwe nakunda nkikiri muto yasiga no kwimanika uramunzirikana ushire muri tete baby yo tete by the way ni imwe mu ndirimbo nkunda cyane thank you ndakuyumviriza sometimes iyo ndi free atashaka ndakora thank you for your support indirimbo ikayifisa abantu barenga 10 na bangahe bamaze kuyiraba bivuze iki muri career yawe ya music birama cyane ntege hajya nawo abantu ibihumbi 5 bitayo igikorwa ciyo hawe nivyo urabishimira Imana gusa ndashimira Imana kuri abantu 13 maze kuraba akazi kanje thank you cyane gose aho bari respect mu misi yeze narabonye agatiza kuri Instagram yawe kindirimbo like it's a collaboration waririmbanye na no mu type yitwa Jaff ari Daslam
yeah twari kumwe hiyo niho twahisemo gukora na collaboration. Yes, kandi muri label imwe. Okay. Turi muri MT the money team. Yeah izo soka ryari by the way. Hari ibintu bikigoranye gusa byose byaraheze, video everything, video and audio byose byaraheze, hasigaye gusa kuri release. Yeah. Okay, so far now ufise ma plans nyabaki? Right now ndafise plan atari muri uku kwezi, ni mu kwezi kuza ndafise EP indirimbo zishika nka 5 exclusively. Mukwa atari muri uku kwezi, ni mu kwezi kuza uzosohora EP. Okay, harimo ama collaboration though? harimo yaba n'abarundi cyangwa y'abandi? N'abarundi n'abatanzania. Okay, uburyo ni buriho muri the money team I think. Umuntu abishima uko abironse, hari umwanya umwe umuntu abura, undi mwanya karonka, gusa ntitworoha gushima uko bije ni kubishima. Emotion ifise reactions nyinshi z'abantu batandukanye, yakiriwe neza bitandukanye n'izindi ndirimbo. Mu kwezi kumwe gusuka bufise abantu benshi bamaze kukuraba, like hari abaririmbyi bakuze bamaze kukwaproachinga bakwandikira bagira ati congrats. Like bande benshi cyane, si benshi gusa muri abo hariho abo nanje ndi nka fan wabo nyene, gusa mbonye bati nka comment kuri Emotion, bro big up this song iri bien. Abandi bakansanga kuri DM bakanyandikira bro big up, igikorwa ukoze ni cyiza, hamwe ubandanye uko imbere ni heza. We wish you all the best. Kubashaka kugufollowing kuri Instagram koresha amazina ni Blaise my melody hose. Instagram page, Facebook, my boom play hose ni Blaise my melody. Okay, nko guheraheza akajambo kwa bamaze kumviriza Emotion. Akajambo akanyuma ntibaruhe bagume bagushyigikiye kunyumviriza kandi bashigikiye, kubera nababwiye ko mfise EP ndazi harimo ibikorwa byiza like Emotion canke ibisumba Emotion. Yes. Rero bambe hafi, bampe support kwiye, kubera urabona ko ntarashika kure, ndacatangura sindashika kure, gusa ndacekine support cyane kuze. Gushika kuri uwo mwanya ufite indirimbo zingahe YouTube? Hari indirimbo zishika 4. Okay, thank you so much my brother. Thank you so much. We wish you all the best muri plans zawe na EP yawe, so supporting for real. Respect Sanam TV. Thank you so much. Ndagushimira wabanye natwe muri exclusive interview. Nimba utaramukurikirana, yitwa Blayzo, BLAYZO my melody. Uko nyene ucyumva hama uhereze na Y ucyumubona kuri YouTube, gire subscribe kugira ngo EP yiwe uze uyironke. Thank you so much for watching our exclusive interview hamwe na Blayzo my melody, umwandisi w'indirimbo Emotion, romantic n'izindi nyinshi kuri YouTube channel yiwe. Nimba utaramusupportinga, jya kuri YouTube gire subscribe mukurindira EP yiwe nshasha agiye gusohora muri uku kwezi kuza cyangwa ugukurikira. Ndagushimire, je nitwa Jibril. Until next time, bye bye.